iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, muri Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ufyonda nako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, tuyatangurire mu gisata ca politike. Umugambwe MSD waraye uhimbaje imyaka 15 umaze ubayeko. Mu majambo canke amadisikuru yaciye atambuka mu guhimbaza umwaka wa 15 bari muri politike, uwutwara uyu mugambwe Alexis Sinduhije yaciye avuga amajambo akomakomeye cane yatumye kuri Ndayishimiye. Icambere yabwiye Ndayishimiye ko chance asigaranye canke amahirwe asigaranye arayo gutuma ko imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakicarana bakamusigurira nawe akabasigurira ingorane afise kugira ngo bahurize kumwe. Mu gihe yoramuka atabikoze, uyo mugambwe wavuze ko bagomba guharanira ukungene bagomba kwirukana intwaro ya CNDD-FDD bagasenyura Varisito Ndayishimiye. Ivyo vyashikirijwe na Alexis Sinduhije muri disikuru yatambukije. Iyo mugambwe hari hitavye abanywanyi bawo benshi, harimwo na François Nyamoya nawe yari yitavye uyu munsi ivyo birori vyabaye vyo guhimbaza umunsi mukuru wo kwizihiza nyine isabukuru y'imyaka 15 bamaze bari ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abo banyapolitike batandukanye baciye bagenda bashikiriza ibintu vyinshi, amajambo menshi atandukanye, ibikorwa bagomba kuja gukora, nkaho Alexis Sinduhije yasavye ko abo bose bari bateranye ngaho muri ivyo birori bagomba guhaguruka bagahagurukira kumwe kugira ngo baje kugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwangaje benshi bukamaramaza abatari bakeyi. Ivyo nibishikirizwa na Alexis Sinduhije mu ijambo ryiwe yaciye avuga abwira abari baje kwitaba ivyo birori. Yababwiye ko ngo nta wundi azobahagurukira akabaja imbere kugira ngo bajye kurwanya ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye na CNDD-FDD, ahubwo ko abari aho aribo bagomba guhaguruka bagafata iya mbere. Abo bandi nabo abarundi bari mu makungu, abari irya nino bakazobaja inyuma babafasha kugwanya no guharanira uburenganzira bwabo. Uyu Alexis Sinduhije yabandanye avuga amajambo akomakomeye cane. Ubu nyine ko bagomba kuja kubogora igihugu ngo biboneka ko bagitaye mu manga, catawe mu manga na Varisito Ndayishimiye. Alexis Sinduhije kandi yatanze intahe y'umukenyezi yamurungikiye urwete amubwira ko uyo Ndayishimiye afashe ubutegetsi, nibwo yari agifata ubutegetsi nyine, amubwira ko ngo naho Varisito Ndayishimiye ari we agiye ku butegetsi ngo bazokwicuza Nkurunziza, Petero Nkurunziza, ngo bagereranyije amabi Petero Nkurunziza yakoreye abarundi akamara bene igihugu, ariko akaja gutamba kavuga ijambo ry'Imana
Ivyo vyose ariko yaheza kuvuga ijambo ry'Imana no gutamba agatangura akica abantu, akarorero ni General Adolphe Nshimirimana niwe yamugandaguye kw'itegeko rye, abandi ni nka Atanazi Kararuza nawe yaramwishe, n'abandi benshi cane batavuga kumwe nawe batari bamushigikiye, abo bose yagiye abagandagura. Ngo rero amabi Nkurunziza yakoze, ngo Ndayishimiye wagiye ku butegetsi we azokora gusumvya. Uyo ngo ni umukenyezi yamwandikiye ugwete ubwo Varisiti Ndayishimiye yafataga ubutegetsi. Ivyo vyose rero biraboneka ko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye ivyo ariko arakora, ivyo ariko aragira ngaha mu gihugu c'Uburundi, igihugu yakijanye mu manga ugereranije naho Nkurunziza yari agishikanye. Ivyo rero ngo biraboneka ko hari amabi menshi ariko arakorerwa abarundi, kandi ko basaba ko ayo mabi yohagarara, bagasaba ubutegetsi bwa Gitega butwawe na Varisito Ndayishimiye kugira ico bakoze kugira ngo babandanye bagwanya ako karengane kari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Vyinshi biragenda bitangazwa n'abategetsi b'u Burundi, vyinshi birashigwa ahabona, ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we ngo ntabwo yipfuza kuganira nabo batavuga kumwe n'ubutegetsi. Ico abikoze Alexis Nduhije yavuze kandi ko nyimba Varisito Ndayishimiye yumviriza ayo madisikuru canke abagenzi biwe, abakozi biwe ngo barayumviriza, bagomba kumusigurira amajambo bashikirije canke ivyiyumviro vy'abo banyapolitike batandukanye. Ngo rero ngo naho ngo bavuga ngo ubutegetsi ni Imana ibutanga, ngo ni nayo itanga opozisiyo. Ngo yagereranyije mirongo yo muri Bibiliya avuga ko bene Sawuli muri Bibiliya nibo bari bafise ubutegetsi, ariko ngo Imana yaciye irema na Dawidi aba ari we binyuramwo aropoza, aja muri opozisiyo kugira ngo azokureko ubutegetsi. Nabo rero ngo bashizweko n'Imana, niyo yabashizeko kugira ngo bazopoze bafate ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Biboneka ko CNDD-FDD iriko iratwara nabi, ngo baje kubogora igihugu cacu c'Uburundi, babona ko gishikanwe ahatemba, bakijanye mu manga. Abo bategetsi bagomba kwisubirako kugira ngo baganire n'abo batavuga kumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe imigambwe yindi nayo itavuga kumwe n'ubutegetsi iri ngaha mu gihugu c'Uburundi, umugambwe wa Sahwanya Frodebu, umugambwe wa CNL n'umugambwe wa IPED Zigamibanga n'indi migambwe itandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi, bakaba bavuga ko rero bagomba gushira hamwe, bagakorera hamwe kugira ngo bakureko, birukane intwaro ya CNDD-FDD. Ngo babonye ko mu mwaka w'2020 amatora ubwo yariko araba, umugambwe CNL wari wabahiritse, wari wirukanye CNDD-FDD, ariko habuzeho gato. Kuri ubu ngubu rero iyo migambwe iravuga ko igiye kwishira kumwe kugira ngo babandanye bagwanira urugamba rumwe rwo kwirukana intwaro mbi, intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, intwaro iriko irajana igihugu mu manga. Ivyo nibiriko biratangazwa nuko Leonidas atwaye uturuka muri uyu mugambwe wa Sahwanya Frodebu, avuga ko agiye kwishira hamwe n'umugambwe CNL kugira ngo babandanye bagwanira ikintu kimwe co gukura intwaro mbi, bagarure igihugu ku murongo. Tubibutse ko igihugu c'Uburundi casinzikaye, itunga ntaryo, igiturire kiri hejuru cane, amafaranga y'agaciro ntayo, ivyangombwa nkenerwa ntavyo, nyamara kiratunze, n'igihugu gitunze munsi y'ubutaka, susoro hariyo
ubutare bukomakomeye cane ariko bunyonywa na bamwe mu bategetsi bakomakomeye cane. Abanyagihugu bato batoyi ntaho bahurira n'ubutunzi bw'igihugu cacu c'Uburundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Ubu unye